ndi muri batanu amavuta ataheze amatara atazimye kubw'ubuntu bwayo karibu mu kirora humuriro wamwe muyera utongora ibitumi vyawe bitarorana big heart big talk big idea niko na Yesu sina haraka punguza gia umwansi yaranteye amabuye ntora tano ndamutsindisha ijya mbere kubw'ubuntu bwayo ijoro rije mugabo gira buce mpagatanu ndakubwire yuko Yesu agarutse mu mutima wanje nivyo jewe naramwimitse mbegi wawe hoho byo babimeze gute. Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garso Domir Chance. Nkuko mubibona uyu mwanya turi kumwe n'umumarayika yirabura. Big fresh. Yeah, nameze neza, meze neza. Uyu munsi ndabona umengo ibintu bya Saint Valentin nturabivamo. Ajije narivyo. Gira narivyo muranibuka. Ntanivyo navyo kwera ahantu mba ari kwibarabara rero. Umunsi umwe nabona gitondo nsohotse mbona abantu bose barabadandaza impuzu kuri ryo barabara bafise amashugwe ni habaye iki. Rero nayenzi ko bari umunsi w'ibisandasanda ngara imisandasanda mugabo ntaba ibisi bafise ibisandasanda. Amajambo make Saint Valentin Big ZOE ntayo yemera. Ibintu byo kugaranira ikintu cy'agaciro nk'urukundo bakacugaranira bakacagihanga umunsi waco kenshi biratesha umurongo ico kintu kuruta kugiha umurongo. Ikintu cy'agaciro nk'urukundo kirisanse kuba dufise amadetail mission ku munsi atwibutsa agaciro kago kuba bafise nk'abagore canke abagabo ko naza ko ari bo biraba abatafise nk'abagore n'abagabo naza ko bitabaraba. Kuba mufise akantu hagati yanyu n'imibiri iminsi yose gashara kubibutsa ko ikibahurije hamwe ari urukundo. Mugabo byuko habaho umunsi umwe ugarimo na rimwe gafata n'intumbero ziri commercial ukuntu amarimo na rimwe bikosha n'abajene ko bumva umengana umunsi abajene bose birirwa barabwirana ko bakundana alors que ari uguhendana. Bibaza ngo umunsi wacu wo kwipermeta ibintu byose biduciye mu bwenge. Rero iminsi yakujya sindayikunda ni nkakujya singiranda ugwaye ni nkakujya ku munsi mukuru w'abakenyezi sintangorane nimwe jewe ntera mugano ko kenshi ama discussion uprovoka ama discussion ahakwa kugabanya agaciro k'umukenyezi uprovoka ama discussion ahakwa kugabanya agaciro k'umukenyezi bigaragara yuko mu buzima bwa minsi yose nitwari dufise ibintu bituma iyo sije tuyiyaga mu bwiza bwayo kuburyo iyo muvuze ngo umunsi wahariwe ku haza plus amadeba yo gupolemika gusa apana amadeba yo kubaka ico kintu gira gikomere kigwire. Rero prefere ko nimba turi mu urukundo rwacu rukomere ku munsi hamwe ari ikintu kidukomeze. Nimba vy'ukuri umukenyezi twemera ko ari w'agaciro kuburyo merita kugira umunsi mukuru wari umukenyezi sinasi ko umunsi mukuru baho mugabo eske après uwo munsi mukuru hari ibindi bintu byinshi dufise dukora tubamwo mu buzima bwacu bwa minsi yose bigaragaza ko tumera agaciro k'umukenyezi. Sino ivy'amabara y'impuzu niyo ntango yo kugira ibintu yo kugabanya agaciro k'ibintu. Yeah, ni Big ZOE aje ariko araduha ni album impagatanu mu mvugo yo muri hip hop indani bayita mixtape mugabo ni nawe ukoresha imvugo ya album sava. Album ni ikunda korohera abakurikirana muziki gose irengana gatanu kubera iki gatanu Big gatanu abantu benshi bumvise gatanu baca bumva chance ibintu nk'ivyo gatanu ni giharuro kuri jewe no kuba dusangiye kwizera gisigura ibintu byinshi ni giharuro kitwibutsa la grâce de Dieu kitwibutsa ubuntu bw'Imana. Niba je nawe no musi turi ngaha ntitwavyuwe na réveil twavyuwe n'ubuntu bw'Imana. Nimba babaza ko bavyuwe na réveil twara muri morgue réveil turabiko ivyura abantu baryamyeyo ntibaza kuvyuka ico kigaragaza ko réveil itavyura abantu. Donc gatanu muri album gatanu harimwe indirimbo yitwa gatanu niho ndirimbo mu ntindi muri batanu amavuta ataheze amatara atazimye kubw'ubuntu bwayo. Nimba mu buzima bwawe hari ibintu biriko birakunda domaine kana kuri kuragiramwe intsinzi uzi ko iyo domaine hari abandi bantu benshi bayihushijemwo bayitsinzwemwo bizokwame bikwibutsa yuko ni kubw'ubuntu bw'Imana. Abantu benshi barazi inkuru yo muri Bibiliya aho hariho abakobwa batanu amavuta yaheranye Bibiliya ivuga ngo inkumi zitanu z'ibijuju n'inkumi zitanu z'ubwenge ababa yabubwenge biswa abubwenge kubw'ubuntu bw'Imana si kubwabo rero
ni kugira gusa twibutsanye nimba Dawidi yaratoye amabuye 5 kugira ice Goliath nawe yamwicishije irya mbere gutora 5 cyari kimenyetso ca nizera ko ari kubw'ubuntu bw'Imana kuko Imana yamfashije nkatatagura amadubu mu ishamba nd'umwana ni kuno munsi nawe nza ko kubagira ibisiga ni kubw'Imana ego ya 5 twari dusanzwe tumenyereye abandi baririmbyi benshi iyo Amani chance wayivuze ni kimenyetso kuva kera cyane ari kiri cool sinye yuko tugopowa Amina weye hanyuma muri periode ya covid chance yaratabaye ubwabo ko nikari ako nikari karimwo mugabo n'ubu mu maso y'imbwa baratubuza kuramukanya ari umunyamanje nabonye amaso y'imbwa ya high na aka komeye ati igize hit nk'iya covid yayise covidog covidog na big niyo bayagoye ko tubona abayagoye kenshi akunda kwambara irasigara izuba Bujumbura ry'ubumesha nayo ngwaye vraiment nayambaye ko anaura yambaye kandi ntayigwaye urumva ego turamenyereye akenshi abaririmbyi iyo bariko barasohora album akenshi indirimbo bazishirira kicarimwe Big ZOE wewe ariko arashiramwe imwe kuri YouTube wiwe naho nyene imwe mu ndwi indirimbo album yanje indirimbo 13 ego hama je ndafise style mporangira iyo nsoye album yo kugurisha mugabo Fredil sino vitango no kugurisha ngo jana kwijana ki business mugabo objectif ni business niko isohoka nyene bigakunda business y'umuziki kagaruka igakomera abantu bagasubira kugura mugabo jewe mbare kuvuga nti uko umuntu asanzwe akunda ibintu dukora yarasanzwe ashaka kuduha support ntayitwiyime ntayitwiyime rero iyo nsoye album ndanonsa aro album nimba ushaka kunshigikira igugwa 25000 oyandungiye kuri Rimikash ndayikurikira kuri WhatsApp no kuri email n'ubu hamaze gusohoka zibiri ya gatatu yeje kuja ko mukanya yeje kuja ko mukanya mugabo bisigura ko nubaraciye 10 zitarasohoka unyandikiye kuri WhatsApp ukandungikira 25 bari kuri Rimikash ndakurungikira album hanyuma ukamfasha kubandanya ibikorwa byanje vya music sino shira kwimwe kuyijya ko kuyumviriza ko kuja mu detail hama next Friday nkasori yindi kandi bice binamfasha kuguma ndi muri mouvement donc c'est 13 chansons donc bicazigira amasomene 13 kila vendredi nsori indirimbo ndazi biri pratique mu byo cyangwa ubundi ego inyuma y'indirimbo hariho utuvideo ukunda gukora uri kura sigurira abantu mbega tujya tuvideo natwo tuza gufasha iki ya ndirimbo iba yasohotse canke tuza gufasha iki babantu baba bariko baragukurikirana ego tujya tuvideo nobambeshe sinda dusora kubwa objectif y'indirimbo vraiment ko ntibiba binasa objectif ya tujya tuvideo ni tuyage tuvuga uko twiyumva dushikiriza iciyumviro twese turaba agaciro ntunduta sindakuruta turunganiranira iyo ni permesse kuvuga mba mvuze gira nabe ko nawe uhavuvuga kuko ndemera ko muri jewe harimo ibintu by'agaciro kandi ndemera ko no muri wewe harimo ibintu by'agaciro video yanje sindayisohora gurucike umulise na wanje tugira uko iyo nsohoye video urambere umulise na wanje umuntu anyumvirize nanje iyo nsohoye video nawe uyisohoye ikintu cyawe indirimbo video text ushaka nanje nkakora umulise na cyangwa kubera umufollower cyangwa kubera iki objectif ya video yaba no zihirindi zina ntazise 5 jari bemera 5 uranatwara ko zitangurwa n'akarogo k'abantu babiri ngabahanye chance objectif ni turi babiri sindi jenyene donc yaba no zihirindi zina no zitavuga nawe na uzo kumviriza zya video ngene mvuga sinanga icigwa ngo mu bisanzwe ngo A B C D ngo ndahejeje ngo ntakirenga nga oya fatasije twese ari dushikira mu buzima hako nasoye na fapa sinari kumvuga kubijanye no ko iyo umuntu ariko arabaza ikibazo ifo kumwumviriza gira utahura ikibazo pana kumwumviriza gira umwishure mugabo abantu benshi bariko baratubaza ikibazo mu mutwe tuko turategura inyishu ugasanga ikibazo cyo naco wumvirije igico tuhombanya mukuru suko dushora kumwishura nabi cyo dombanya mukuru nuko abantu kenshi mu kubaza ikibazo baratanga iciyumviro kenshi umuntu ariko arabaza ikibazo aratangiramwe nawe icigwa donc uraza guhomba kuko niba ndakubaje ikibazo ibintu gira unyishuri wabimenye kubera kuvuga cyangwa wabimenye kubera kumviriza
kubera ko wumviriza wabimenye kubera kumviriza kubera kino ndiko ndabaza ikibazo utanyumviriza muri make n'ubumenyi bwawe bukesha kumviriza kubera kundi umuntu ariko aravuga uvuga nawe kubera kundi umuntu ariko aravuga kuko kwiyumvira no kuvuga iyo uriko wiyumvira ibindi bintu kwiyumvira no kumviriza ntibijana nyumviriza unyumvirize unyumvirije uranyumva uri kuriyumvira ntushobora kunyumva yego kugira sinje kure objectif ni ndashikiriza icyumviro canje nawe ushikiriza iki wawe deja ka video nasoye ryari na kampimiriza kakaguhimiriza umuntu wone yavuze neza ngo bitunze umuntu rutoki zitatu zirakuraba niba nakumbwira wewe ngo wige kumviriza abandi na nibwiye jewe inshuro zitatu nige kumviriza abandi ego ni Big ZOE navuga ngo ugerageje kuraba ino industry y'abaririmba gospel niwe muntu novuga ngo ari karagaragara apare yajya amateam dohora twumva ku giti ciwe abandi barabihevye abandi bameze nk'ababivuyemo mbega Big ZOE ko mbona umengo yatanguye gufata wa murindi wa Prince MSHINDI wo kwigisha abantu Prince MSHINDI twamubuze mu muziki ubunya dusigaye tubona YouTube yiwe icakinyigisha bene tuzaba tumubura nka Prince MSHINDI uko bigenda kose basi murafise security yindwi 13 kira vendredi zori indirimbo ndindira basizi banze zihere basi muri umwanya yatanguye kwandukirwa bon dia video kuva kare narazigira mugabo novuga nti nagira kamwe kindi gihe nkagira kandi hanyuma abantu benshi barambwira ati none izi video zihora zidufashe zituryohera mugabo uzisora nkuko umengo uzigira iyo wabuze icyo ukora canke iki ni uzisohora nyene twazironka rero ndaronka umuntu afasha gukora zikeya urumva ndaceko ndaprofitiza uyo yamfashije sino nta nyinshi zihari mugabo objectif yanje ngo vraiment inyota yo kuzi producer nyinshi ego tukira mbanze ndagushimire uri umuntu umwe uri kugerageza navuga ngo kutugarukanira babantu tutovuga ngo twibagiye babantu twigeze kumenya ariko uyu mwanya tutazi ivyo barimo nk'akarorero nka Prince MSHINDI urabona yuko abantu baramwibagiye twari tumumenyereye kandi yari umuntu abikora neza ariko uracishamwo nko muri album narabonye ko mufitaniye featuring urumva mbega wowe bihora bishika ukamuhanura ati mon frère kubera iki wabihevye urumva n'umugenzi wanje twamana kenshi sindimo bamubwira ngo kubera iki wabihevye kandi bamubwira nti muvyo urimwo vyose kuko nzi vyarimwo kandi ari vyinshi nambaga nti muvyo urimwo vyose yaranje utoremo n'umwanya w'umuziki ndabizi ko ari mu bintu byinshi mwarabwa ni muvyo urimwo vyose yaranje utore n'umwanya w'umuziki ubigira neza turabafana bawe turagukunda public iragukunda ndabizi ko ku marezo yawe bakwandikira bakureklama donc faut kugaruka donc yari muri studio yarakoze indirimbo ndayumva iryoshe naramubajije nti none entre temps namubwira ngo ntaja muri studio ari muri studio kandi arakora indirimbo nyinshi ziryoshe sizi gusika batazisohora mugambye ngo yiturungu ndayito rero reka nishire mu mutego zubwani warangiza umubeshi reka nishire mu mutego vuba Prince azosohora ikintu yarabinyemereye muga ntiyantumye kubibabwira kadufate yuko atazongera umubeshi reka tuvyizere ko bizogenda neza mu muziki ugerageje kuraba muri gospel ntubona yuko abantu novuga ngo mwatanguranye canke mwarukanye bariko baramera nk'ababihevye ba GN twari dusanzwe tubamenyera ariko uyu munsi ntituza ahantu bageze kandi ico nzi coco nuko bari mu bantu mukunda kuba muri kumwe kenshi canke mubonana canke muyaga mbega ubona ari yihe ntambamye ituma benshi babiheba mu gihe novuga ngo twararonse umwigeme yabikora neza ari we Gladys Egresias ariko urabona haraciye imyaka ine nta muntu abona igikorwa ciwe usivye igikorwa kimaze umwaka novuga ngo yagaragayemwo iwawe muri album yego bon jewe abantu bose twarakoranye muziki batakiwukora nta numwe novuga ngo yaranebwe ngo mere nkuko umenga ngo ndamukritisha ndamutunza urutoki yego uno muziki wo mu Burundi uragoye gukuriramwo biragoye gose kuko kote ya business yawe iracacumbagira gose iyo utanguye gukura ugatanguraga ama responsabilité y'ubuzima uri obligé gutangura kumenya kwirihira aho ujyama n'ivyo wambara n'ivyo urya tukigira imiziki twiga mu 11 ucutaha imuhira imisosi ya mere na vieux n'ibiki byari byoroshe gose mugabo hari imyaka igera ukaba uri obligé kwimenya umuziki kwimenya na loyer kwimenya no kwambara
za mpuzu zo muri clip muguma mushaka ko tuguma tuberewe kugira muvuge ngo muri clip nambaye impuzu maze kwambara mu yindi clip gumigaruka ya biragoye gose financièrement biragoye cyambere abica kabiri si twese dufite energy yo gushobora murankunda kubidefinition kugira ngo umuziki wo mu Burundi ntuzo gutsitaze ukoreshe principe ivuga ngo dukora ivyo dutegerezwa gukora kugira dushobore gukora ivyo dushaka gukora. Naramaze imyaka myinshi nkora akazi ko muri farmasi hanyuma duke nkura muri iyo farmasi tukamperimeta gushobora gukora kuronka duke yantwara no mu muziki. Yego. Rero benshi ntimwibaze ngo nabanebwe muga biragoye gose. Nimba narabibandanije jewe nkaba nkibigira no munsi n'ubuntu bw'Imana. Ko kuri kose ko tubizi yuko uri umuntu utagira umutima mubi nta kuntu woba tubwirira ako kabanga ukoresha kugira ngo nawe bagaruke hamwe nababwira ngo no bw'Imana ntiburabagera oya entre temps ubu nyene nuko barashaka ko ariko barexperiment ubuntu bw'Imana bukomeye mu yandi madomene atabera imbere ya kamera ugasanga je na hari ubu nyene ugasanga ko arashininga mu kintu kanaka bakitari public nk'umuziki ngo kibera imbere ya kamera tukimenye urumva je mu gatondo mukabona huguruye ikintu ugasanga ni cumwe mu musani mwari muzi ngo yaranyitse canke yaragize iki kumbere ko aratera imbere mu bindi bintu ko arabandanya mu bindi bintu urumva ni bisigura ko ubuntu bw'Imana butaba bumuriko je nshobora kuronka ubuntu bwo kubandanya umuziki gushika no munsi hanyuma naka kariko arashininga mu kindi kintu naka kariko arashininga mu kindi kintu hanyuma Imana ishimwe kuko bigenda kose benshi vraiment muri bo naho bato basohora nkanje muga barasohora igikorwa kimwe basika biri mu mwaka canke iki ko bigenda kose murambona jene yasohoye urumva c'est vrai sinka kera ndavyumva mugabo surema yuko hari ikindi kintu abariko arashiningamwe abariko arakoramwe neza yego nivyo nizera yuko mu myaka 5 10 iri imbere tuzoba tubona Gladys swat ari no mu muziki mugaro n'ikindi kintu yakora shiningamo kwevuga ati akena twamuze muziki yaragiye haje tubona GN tubona nabana akabose kuko nkabijya bintu vy'inyigisho bavuze ubona kuri YouTube ya Prince bifite intumbero nini nyuma yavyo kandi nayo nyene vuba muzoyibona yego nagize umuntu tuyaga ndamubwira yuko tuza gukorana ikiganiro na Big ZOE yambwiye ati uze kumumbariza ikibazo kivuga kiti intumwa nyene intumwa yantumye ndashikanye yambwiye ati kuki twama tubona ama live music aba haba mu bubare canke mu bindi bibanza bitandukanye ari imiziki yisi iki tutigera tubona gospel mbega nta kuntu bo kuyorganiza bakagira band ziragira live music ya gospel mu gihe tuzi yuko gospel ifise abantu benshi bayikurikirana live music ya gospel shaza kuvuga karaoke yego si narabonye ryari kuri internet abana ko baravuga ko ugiye gutangura karaoke ya gospel narababonye ryari sinza amadetail ntayo notanga mwarabonye ko bagize na conference de presse kandi hariho n'ama media nibaza ko biri mu gutangura ko nanye benga biri serieux gose bariko barabivuga mugabo sinokubesha jewe sinobishobora kubigira najewe ibindi bintu byinshi pa kubera nta vyemera ko ari by'agaciro cyangwa bidakenewe nibaza yuko c'est mieux mu buzima umuntu atoye bike azi ashobora canke amaze kugiramo experience hama akabikomeramwo hakugerageza umuntu kwama ari muri madomene 5 yose ukora 10% basi kora muri domene imwe canke zibiri mugo ushobora kugumukuramwo ukava kuri 10 ukaja kuri 20 kugira azogera igihe utebuka cika umumetre w'ivyo bintu rero je objectif yanje ni yuko nkora ibintu bike kugira mu myaka 5 iri imbere 10 iri imbere nzobe ndabimetriza vy'ukuri ku buryo agize undi murakenega kubibazwa mu bibaza jewe ngire basi kintu kimwe mbazwa mu buzima kandi nkora neza rero ico kintu cyo gukora ibintu vyinshi ndabizi ko ubu umuntu afa kumva kijya kintu kirimwe amahera agenda gusakirimwe amahera ya turuamo gacugaruka kimwe watakija caragiye bigahera kimwe wacamwe amahera ntikigihari kimwe warugira ava nta kigihari ugaca bridge gusura gutangura ikindi kintu gishaje tugaca twama muri mu ntango idahera tugaca twama turi abana gukura si imyaka no gusaza byaka so gukura ni ubumenyi gukura mu vyukora gukura mu bwenge gukura nibiki rero umva prefera kuguma ku kintu kimwe canke bibiri mugabo ndabigire neza rero muga live naza kwizoza kunayibonye ko ababivuze vyari serieux reka tuvyitege ni Big ZOE abantu benshi bakunda kuvuga ati eske Big ZOE kumengo akantu ko gutandukana n'abastare sikirenga turavye mu nyambaro urabona yuko vraiment quand atandukanye na babandi tuba dusanga tumenyereye akenshi rero bararabikura nuko ukunda kuboneka no mu ma featuring y'abaririmbyi nyene tuzi bamwe bita ngo baririmba ngo zindirimbo zisi nkaho heruka kuboneka mu ndirimbo bise twese turi bamwe c'est vrai cyari gikorwa navuga ngo cyo guhayagiza igihugu ariko
Big ZOE yabonetse wenyene nk'umuntu aririmba gospel muri rya team y'abantu ngira ngo bashika nk'umunani wowe ku bwawe ntubona yuko umbyereka abagukurikirana sinzi usanga ndatse ngira nije nzibutse usanga nsaba make niwe legend niwe bifise nk'uburambe ntiwaguye ngo bivemo ya sinzi yuko forcément ari ubu legend mugabo ibintu byanje vyamabiba pampa nta kintu na kimwe kiba kiri planifié ubona Imana ibikora nari twahuye na All Saint arambwira ko yakora kuri rya projet arambwira ko indirimbo ya papa wiwe ya ndirimbo twese twakuze twiraba muri television turabana neza ko yasohotse ntaranavuka jewe kandi umuntu akuze rero hamana kuze ndaba muri television fuka amajambo meza y'ubumwe ubumwe bw'abarundi ikintu gikenewe gose mu Burundi mu bintu nifuza kubona abarundi by'ukuri twararenganye ibintu byo kurabana kujisho no kuzuru no kuburebure no kubugufi muga tugasigara gusa ndakuraba umbwiye bite ni sawa nkumva kuri mwene wacu tukakora ikintu tukavansa vyonjohera cyane rero jewe umuntu ampamagaye ku ndirimbo nk'ijya nta eta nimwe njamwo yo kwiyumvira ngo ndumviriza amajambo indirimbo irimo akajambo kamwe mu ukata kambwa ati bigino ne waraje mu ndirimbo ko umuntu avuga ikintu nk'iki ndubaha amavaleur y'ubwami bw'Imana ibintu by'agaciro urukundo amahoro rero urumva ijya ndirimbo yari y'agaciro ntiyovuga ngo maramare no wivuza mu isengero sino maramare urumva rero yego sino nukuri indirimbo jeri nk'ibintu vyisoneye irimwe ibintu vyubaka vuga ntumuntu azoyumva arashaka kuzoyikuramo ikintu a partir yayo turashobora gutanga icigwa cubaka igihugu imiryango canke abarundi nka in peuple cye n'amahoro ya Big ZOE ntakugoye ndakeneye uduhe freestyle gatoye canke akapera kuri gatanu yeah ndi muri batanu amavuta ataheze amatara atazimye kubw'ubuntu bwayo karibu mu kirora humuriro wamwemuye rutongora ibitumi vyawe bitarorana big heart big talk big idea niko na Yesu sina haraka punguza gia umwansi yaranteye amabuye ntora tano ndamutsindisha ijya mbere kubw'ubuntu bwayo ijoro rije mugabo gira buce mpagatanu ndakubwire yuko Yesu agarutse mu mutima wanje nivyo jewe naramwimitse mbegi wawe hoho byo babimeze gute imagatanu men ima yes iyo umuntu avuze Big ZOE na El Markai tuce twumviki ubugenzi passion imwe Jana Maraki turakunda umuziki gatene turakunda amajambo gose hama Maraki ayandika neza kunsumba rero ndo nsakajye ko gukorana nawe kubera nzi yuko aduza nivo aramfasha naje gushiramo agatege udashira nk'ubunebwe ko mba nzi yuko nimba haza kuza couple ya Maraki amajambo aza kuba ari hejuru gose rero nanje biramfasha kwisipasa kutaguma kuri kutijajara rero Maraki ndamukunda kabugenzi ndamukunda ko ama challenge umuziki hanyuma twarimbanye kuva kera ndakunda birangira gukorana n'umuntu akuze mba ndi impore rwo n'umuntu akuze twongera dushimira El Markai numwe mu bantu novuga ngo nawe nyene yashizemo ingufu kugira ngo ibikorwa vya gospel bibandanye biboneka neza nukuri arabikwiriye aritanga nari nifuje yuko ndabahuza ariko umwanya vyabaye kudahura gusa ifuko tuzogira indi party ntangorane tuzogira episode ya kabiri cyane gose tuzogira episode ku navuge gato ku muziki wa kera Big ZOE uri mu bantu navuga ngo umbere icitegererezo mpora nkunda gukurikirana ibikorwa vyiwawe par exemple uri kurakora igikorwa c'Imana utaravye mbega uyu muntu yigejejehe mbega uyu muntu yampaye iki impamvu ndabivuze nuko murambona yama eglise novuga ngo akiri mato atarakura gose bagutumiye ukemera ukagenda kugira ngo ushobore gusangiza ubutumwa abandi bantu baje kugira nte kumviriza ubutumwa mbega Big ntubona yuko umengo bizohava bimera nka vya bindi abantu uzawumva ngo twamaze ngo kumumenyera ngo wamutumiye ngo araza abandi bakunda bavuga ngo kwifunga ndavyumva ya kuri Big ubibona gute uvyakira gute ijambo ry'Imana muri Ancien Testament ijambo Imana yakoresha ariko arabwira abasirikare ngo
ariko arabwira abasirikare ngo bariko Imana ikira motive ubwoko bwayo ntibuhagarike kugendera ukuri kw'ijambo ry'Imana cyo kugendera ico bahawe canke igicapo ijambo ry'Imana rikoresha ryababwira ngo inkota yanyu ntihagarike kuvisha amaraso. Tubishize mu isezerano rishasha ni nko kubwira umukristo ngo ntuhagarike kuvuga ubutumwa. Rero inkota idakora irapfuha. Ni kuvuga igihe cyose umbonye nitavye invitation ndi kuri micro uku canke kuri studio canke kuri church imbere y'abantu ahari hose niko nakora igikorwa cya Kristo ntibimanura biraduza. Ibindi bikoresho ibindi bikorwa bifise uburyohe buhagaze muri kwinyegeza gupima kuraba mbe abantu barankumbuye mbe abo bantu barashaka kunyumviriza exactement ni kubera motivation yawe abari abantu n'amahera kandi ntangora rimwe ndabifisemwe nuko iyo kote yindi ni kuri sense gufonctiona ko objectif n'abantu n'amahera ntandi objectif yobamwo muga objectif yacu ni icubahiro c'Imana imishaha ikizwa canke ba exhorter ikomezwa mu mana ivyo navyo urumva nta munsi n'umwe imishaha itabihari kandi icubahiro c'Imana ntigihagarikwa kuduzwa. Rero niyugaranye mu cumba no kwigarana mu cumba nkasenga nkagira ibiki mugabo maze guheza gusenga ifu gusohoka kuko Imana inguvi guhaye ntuzikoreshereza mu cumba. Imana inguvi guhaye zikoreshereza kuri podium zikoreshereza ngaha zikoresha muri studio kurasohora ibikorwa. Rero naho bitandukaniye umukirisu kirazira ko inkota yiwe kirazira ko umukirisu asubiza inkota mu gubati kirazira. Ego Big ZOE muri no mwaka wa 2024 twitege amakonsere yiwawe kuko ugerageje kuraba muri kino gihugu cacu umenga amakonsere ya gospel ntagwiriye gose mbega Big ZOE twitege kumubona mu makonsere muri no mwaka mbe wowe ukenera Big ZOE kumuronka biroroshe jewe niyazo kundonka vyoroshe. Yego nakubwiye mugabo konsere nihagira uwundondera kayintegurira nzoza mugabo bisaba ko ari je ndayitegurira ko ndabaze kwa amakonsere ndi mu bayateguye kuva kera tukiri GMP n'abajiji n'abadidier tegura konsere biraruhisha gose en plus kwitegura ari uhavuje imbere kuririmba biraruhisha gose gusumba arundi muntu yayiteguye ayitegura nkaba umu artiste w'uwo munsi cyangwa umwe mu batumire ndi bon mugari je ndayitegura nta na kimwe nsezeranye ndashobora ko nzobigira umunsi umwe mugura umunsi nta na kimwe nsezeranye. Yego ndabona umengo n'akavura kagomba kugwa ariko mu kurangiza kujya naye nifuje yuko no bicarika hamwe na Maraki ariko bikaba bitakunze aga freestyle gatoyi kuri murekarengane amaze twisezerera abantu guca gitambara murekarengane kamaze ndabatera inkuru yayo murekarengane ku muntu batarayumviriza ko araba ikiganiro zo kuja kuri YouTube ya Big ZOE yumvirije sikora indirimbo acara muri description y'ikiganiro turaza gushira yo ringi sikora indirimbo yanje shatse kwigira promotion na kwigira promotion ndavyemerewe mugabo twaragerageje gucreate sound ya hip hop ishobora gusakana nka sound yacu dushobora kuyitirira. Rero nukuri uze ko hacu yumviriza imvura ili decide gutwima kajyo ko ndakugirira freestyle je tuma professeur yogira publicité yakugira freestyle doze basokupririko yemeye ko azodomagara na Maraki zodomagara na Maraki tuvuge kuri murekarengane tuvuge no kuri Maranata yo muri album zose turi kumwe na Maraki hanyuma ndafise na Saifa twaturinye na Maraki n'abandi benshi muri 2020 niranasohoka kandi rafise video Maraki yagize ku play Spanish muzoca mwemera ko ibintu mpora mvuga kuri Maraki arivyo Maraki ni genie ifo abantu bamufate mu twere muri studio kunguva sohora indirimbo. Yego amandabe mu studio kubona Maraki freestyle nzoyitanga tuzoyitanga indirimbo muzo mwarayumvirije komsa inyuma ya kamera muzo bamutwunganira. Yego Big reka tugushimire ndabona yuko nakavura katabiguye kubandanya ariko kunyemereye yuko tuzogira party ya kabiri mukuye na Maraki ndavyemeye cyane gose n'abafana ni naho ishira vuba tuzovyishuza naho ishira vuba kwanza uwo munsi nzoshanzaniye freestyle ntirana sohoka izosohoka n'ikiganiro komsa abantu bayibone umva gute akantu ka surprise rero ni video imaze imyaka 2 n'igice. Yes reka nagushimire 5 mwakoze cyane gose gatanu man gatanu